kugira yumvire ku bantu nkatwe d'abord afite ubwenge cyane ko novuga kuko ari muri business sivyo rero uri muri business nibaza ko naho ashaka kuba aramutwa amamiliyoni menshi mugabo arakeneye kuyinjiza kandi naho azinjiza biciye ku bantu nawe rero kubera ko azi ko abantu dufite abantu dushaka kumuronkesha ba bantu yifuza so ko yakoresheje ubwenge komsa dufashanye kandi turabibutse ko uri umwana akura uri umwana akura yego vraiment ndakura cyane wahereye hasi ukuntu nyene ndakubona tugahurira ahantu nkavuga tujya mwana gabashe bizohava biza bon nibaze ko ndi mu wa mbere navuye muri maternelle gusa hariho secondaire hariho tusa ubu uri muri première année ubu ndi mu wa mbere okay so ndacari muto cyane ndashakeneye ubufasha bw'abantu mu buryo buca nk'ubundi rero babandanye badushigikira twese bashigikira baririmbyi bacu bashigikira abantu bari mu entertainment n'abara abakinyi ko nabo nyine bari mu entertainment abacafye abantu bose bafite impano atari sana iganiro cy'uno munsi kiradufata umwanya kugikora ko urabona ko gikaze kandi kimeze neza nyita Edison ndayahoze wongera umwite Alkeni niwe ari kuri kamera za Niyosel TV twongera dushimira cyane abarundi kazi bari hanze y'igihugu bari hano mu gihugu hari n'abandi batwandikira batubwira ati kabisa muduhereza amakuru ameze neza ariko uyu munsi ni umunyamakuru abaza umunyamakuru sinzi ko yava bigenda ubwo urumva ndamubaza yongera mbaze mugabo turakora uko bigenda kose namusanze muri sport ariko ari nonora imitsi kandi ubona ko abikora neza cyane yitwa Hosy yakoze muramuzi kuri Siren aho yakoze byinshi bitandukanye kandi akaba kiriko arabikora numwe mu bigeme ndabisubiyemwo bamaze kwitahura Hosy ni sawa ça va très bien merci ça va très bien merci on a bébé ça va très bien merci bandi bebeza uri kuri bebeza uzana uri mu biki nubwo hari ivyo mbona kabo ndisha tugendana tutangana ani ugirira sport hano ngirira sport nasinyaga contrat wasinyaga contrat ariko mbere ko dusinyaga contrat hari uhandi yaho uzi barakuzi barakumenyereye kuri Siren ariko harabifuza kumenya ati uzi ninde burya besherega ntibakuzi barakubona uko nyene guca kubiyo ubaza abandi ngo yoni barakuzi nyene bakubona urengana aho turashaka twinjire gato mu buzima uzi mu buzima busanzwe abameze gute ninde bon jewe sinzi ukuntu no kwivuga gusa ndi umukobwa canke umumama w'umwana umwe yitahuye umukobwa yitahuye bien sûr umukobwa akunda gukora cyane akunda amahera muga yirondereye hama ikindi naco ndi umwana mu bana indwi nkagira gatatu ibindi nibi ibindi turashaka kumenya Hosy mbere yuko ashinga TV yiwe ya Siren hari aho wagiye uraca warakoreshejwe kino gihe urikoresha nashaka inshuro zitatu ndibaza yego ukoreshwa warubayeho muzima umeze gute kino gihe wikoresha ubayeho gute bon jewe premièrement ngerageje kwivuga ndi umuntu ari autoritaire cyane abantu bari autoritaire biragoye ko bakora musi y'amategeko y'abandi bantu nivyo nyene nshaka kumenya urumva c'est vrai ko umuntu wari karondera uzon kandi hari ikintu umuntu yifise objectif hariho ibintu uri oblige gucamwo cyangwa gukora kugira ngo ushobore gushika handi ushaka gushika rero kuri je gukorera abandi bantu canke guca musi y'abandi musi y'uburongozi bw'umuntu kanaka ko hari nko kwiga ko nariyize vyinshi baranyigishije umwuga ndahigira ndahamenyana n'abantu biranyorohera ku ama connaissance ndanakura urumva rero byatumye no gukora vy'iwanje binyorohera okay warakuze waratanguye akazi na cyane cyane winjiriye kuri TV online uyinjiriramwo bisa nkaho bikunze kandi byaraboneka waritanga warakreya ibibazo bitandukanye ijya nino tukabona uca mu banyeshuri bazibazo bitandukanye naho benshi abantu bakumenyeye baravuga ati ujye mwana n'umukozi koko ikintu cyatumye ufata initiative cyangwa ufata ingingo decision yo kuvuga ati jewe Hosy narakoreye abantu igihe kitari gito ivyo nararose kino gihe harageze ko nanje naho nitaratariza cyari giki hari habaye iki bon nta kintu kicabaye uretse ko nkuko nabikubwiye je namwe mfise indoto yo kuzoba mu bosi wanje kuzokwikorera
ko narumva ko niramuka nikoreye nzokora ibintu biri beta kurusha ivyo nakora nkorera abandi bantu kubera ko ikora undi muntu ukora suivyo washaka rero nimba ashaka ibintu biri mediocre cyangwa nimba ashaka ibintu biri sinavuga ngo ko nakora ibintu bankoresha ibintu biri mediocre mugabo nitwe dufise vision sinavuga ko dufise vision zimwe rero iyo umeze nk'umuntu ameze nka jewe umumenga hari ahantu ibintu tarakora kandi kubera ko ukora ibintu by'abandi uri oblige gukora ibyo ukura bishaka niko namurambwira abandi bantu nagira ahantu ugira ati ibintu byarashigiye bagutuma nk'ibintu uvuga ati bimfuye kujya kubikora hari nkwiye kubikora ego rero nivyo mparambwira n'abandi bantu uwo ni mugiye gusaba akazi ahandi hantu uwo muntu yamuse company yiwe afise vision yayo urumva ukuntu yarashaka ko imera ni donc uri oblige kubikora nk'uko wabishaka wowe vision yiwe ntimwisangiye muga rero nimba ukeneye gukora vyiwawe genda ukore vyiwawe nimba ufise ubumenya muko tutarankumva hakoguma widoga ahubwo umuterana imiragwe n'abakoresha n'ibiki ukabona ko hari ubushobozi hari ivyo woshobora genda ubikore hama kugira ngo ntusanga uri kurashwa n'ababosi bawe canke ngo babone ko umenga uri kurabagaya kirazira gusugura umuntu mu bintu vyiwe ni cyane Hosy inyuma yo gufata decision uraguze ibikoresho utanguje TV online yawe ndaguze nkamenga narabiguze nyene urafisa aho ukorera kino gihe urafisa ahantu abantu bagusanga adresse n'ivyaje uko nyene ngaho tubwire intambamyi wahuye nazo nk'umuntu agitanguza company niko no bivuga kuko tubiklasa canke tubishira muri company zariziye ntambamye za mbere no kubura uburyo kuko arabamwe no kurinda cyane uraza afite harimo n'ubuyuwayi bugeje muravuga ati ubuyuwayi burafasha bura iyo ukoze harimo ubwenge ubuyuwayi wabukoresha gute narabukoresha ko ibaze kuza kuvuga ngo utangure TV hari abantu bavyumva abanje nabigize ibanga wangira ntangure TV yanje nabigize secret akuje twarahuriye muri ville ahantu quelque part ndakubona na micro ndakubaza wenda ko ndakuza hanaha bimeze gute nta byinshi washimye kumbarira nyene nabigize ko numva umenga abantu bazontwenga bazovuga ngira akabuzi karagwaye mu ariko ari digadiga gutagira agira ashinge TV wowe naho yishikanye nta nica afise ashaka kugira TV yiwe rero navuga ko wiwe bwanje bwanafashije natanguje ngira amahata uri kurabivuga wowe mengo nibisanzwe nkuko umengo n'ubundi ejo ahaguruka agashinga bisaba afite ntabwo havuga ati ushaka gukora ikintu take a risk fata risque wilance ukore bikanka bose zofumye byanka wagerageje jaye ko byagenze ko natanguye ngira afite sasa nkani mi imbere n'inyuma naguze kamera yonyine afite je hanyuma mikro utabona ati yagenda gute naguze kamera na kate memoire byonyine ariko uje gufata amafoto mbe navuze kamera uvuze kamera yonyine mbe nabisaba kugura kamera naguze micro yonyine hanyina pana idufise ubunye twatembeye uje gukoresha telefone mu kamera abartiste ndagusina naguze microphone hanyine ya ndi rutsinga urumva na kate mwana hanyine ya ingana na giga nkeya nyene ushobora gukora ibiganiro bingahe kaba kiruzuye ibiganiro bibiri cabaciye bayuzuwe gusa navuga ati kamwe gasumba ubusa urumva nawe nusinzotira kamera ntire na microphone challenge tukijya nino mikuru yiguze kamera yahavuyiza gute kamera jewe ndayiguze kamera ndayiguze warakota byari bimeze gute reka byari bisanga shagisago ntahavandira ndavyibutsa nturire disi ariko igikuru narakota kamera ku munsi ni challenge uyu nuri yagomba kucamwe na cyane cyane mu buzima bwa misozi kugira ngo ashike heza warahavuye kino gihe ufise ahandi hantu uri umwe mu bigeme bake hano ku butaka bw'u Burundi twofata ko ivyo bariko barakora bitangarirwa n'abantu benshi isinzima ariko no bivuga gira kajambo bwiye babike niko no bivuga none ubu nushira ikiganiro ko nuza kuri TV bakakubona nisi yose nye nisi yose none YouTube nikorera ku isinzima ugira ngo ni radio namutayo itaremeta kuri internet cyangwa site internet usabikorera mu gihugu gusa ariko usize ko ari wowe wese arabiganira ibintu bikagenda neza Hosy abigeme bagenzawe batinyure na cyane cyane benshi baratinya kuja mu bintu bagira ati turiko turatumwanya uyu munsi byasengize sheke sinosubira bukeye ariko we nkawo usanzwe bibayemwo nakaye kamu ngo batera mbere ko twerekeza ku bijanye n'agatizo dusanzwe uri kuragira
aja akamono batera nuko afite biraryoshe kuba uri kurakosoma amafaranga yawe kubera ko ndazi ko hari benshi usanga bavuga ngo umutipe wanje arampaya ni biza ko umutipe wawe yaguhamagaye afise sivyo kuko biranaryoha mu mafaranga aja mu yandi mugabo rero nta kintu kiryoshe nk'iyo ayabuze wowe wimenye wisope amafaranga yawe wakoreye rero nibaza ko kandi nta kintu kimwe ntakazi kamwe koroshe normalement ni Jeff so kubara nageze mu kazi kanje mugabo ubwe nta kazi kamwe koroshe akazi kamaze koroha akabara ko kwiba nabo bagufasha barakumena umuntu nako nikoroshe disi baraguturi nikoroshe ko akoresha ibiharuro byinshi nkaza gukora mu mufuko wawe cyangwa naza nuko naza gufatwa cyangwa ku telefone yawe aza kuyikwega nuko naza gukubitwa nyanza guhondwa ramufata umva nta kazi nakamwe koroshe rero novuga ko umuntu wese niba hari ikintu ashoboye canke niba hariho agashance yaronse mu buzima nakoresha iyo chance nk'uwikorera naho ubukorera umuntu ikora nk'ukora ko niba uri umukozi muri banki ukora nk'uwikorera barakuduza grade ukavuga ati uyu mukozi akora neza ariko nukore widoga nukore widoga umutima nk'ukora abandi bantu bavuga ati uyu muntu tumubuze twaba tubuze ikintu rero aha ko tumubura tufuma tumwongera grade rero nibiza ko umuntu akintu cyose ugikora ugikunze tu sais pas aho kizokugeza muri future canke ikintu kizokumarira wowe n'umuryango wawe canke amafamiye yawe abagenzi bawe tuse igihugu cawe rero mw'abakobwa mwe nimwitinyuke mukore amahera yayo baze barasorera bashiri babo nabone kino gihagaze neza umeze neza niko nobivuga ko nuyo bija hose ntugihungabana nka kare nakwisabye mubanye gute na sheri jewe agusohokanye uyu munsi ukebera musohokana ngo nifashe neza bavuze ngo baze barate bazi nk'ubukene mfise nk'ubwa Edisi mana nibuze ndabukumara mu kanya watuvira hano je nize kuza kumara 50 basi ivyo birakwiye biramaze ntamaye ikiganiro sinahagaritse siporo yawe Shandi mugishoze vraiment. Hosy ikintu kihari kano kanya ndagusanze muri A+ fitness. Niho uri kuragirira siporo, niho usanzwe uyigirira. Bon, siona nahora nkora ava. Wayikoze gute byagenze gute? Gusa ubunye kora ko ndayikeneye vraiment. Naho ntayikora ndayikeneye. Nagusinyishije contrat kandi utahora uyikora? No, nikora kuba abonye ko ndayikeneye. Biga umuntu wayikeneye naho ntayikora ndimwo. Uko ukuntu ndiko ndavyibuha c'est pas normal du tout. Ariko nagusanze bibereye ku gakinga ufise ukuntu uri kuranyonga. Usanga umuntu aho burya ira destressa. Jewe kora ndi umuntu akunda gufatwa n'ama stress cyane kenshi. Iyo ufashwe na stress uca wifata gute? Umeze gute? Sinzi nganca mvyibuha. Agasura k'abana ukuntu umengo nushavura. Janshavura nabi rero. Sese zawe kuvyibusha. Yego vraiment. Kurumva rero duwe wavyo. Niyo mpamvu ari ingorane kubera ko nahora niyumvira ikintu kivyushora kujya fungura gake. Usanga na stress. Ubu ni sangapi? Ubu turi saha ndwi n'iminota 20. Nkumura gufungura ejo ngira nka saa moya. Nka saa moya. Ariko gato iyo bija hose bakuzanye muri A+ fitness. Wasinye contrat y'amezi 3 kandi uvuze ati je na sport naho nahora nkunda mugabo kino gihe iyo bija hose bagiye kwigukundisha uzohora ikora kangahe muntu jewe imisi yose uzoka muri nga ngira ndabigira nk'akazi ahubwo ifate nk'akazi kubera ko c'est très important sport ubuzima bw'umuntu surtout nka twebwe abakobwa urazi urazi nkanogira mariage nkaza gutera umwana wa kabiri nguri mu kuyigira oya ntabyo nzizobizimana bayo baza ngo sindabikurikirana nabivuga batabaye ivyaciye kuri TV yawe none eka we nawe ngo aragustressa kandi ujya mutipe ntabyo nzi byawe bikuye he haye kuri TV yawe urumva rero ibi bituma ugira ufise umubiri wegeranye muri jeune musaza nakuda kwa Beyonce urabibona nikushaka kwimere egari nakomeze nka ujya mukobwa ujya mugore Jennifer Lopez afite imyaka 50 mugabo muravye mengo 50 mugabo muravye mengo 20 wo muha 20 ans rero mshaka kumira nka kugira je veux pas vieillir jamais mwana nanse gusaza tura ndababujije niki kintu A+ fitness bazokunguka ko canke A+ fitness uzoyunguka ko je nzoyunguka kugira ngo amagara meza kugira umubiri ufeze neza nagize uruda runiniya rutepeta rero nzonguka ko kugira kuja en forme gukunda sport d'abord hamaranje bazonguka ko bakiriya ko nibaza ko twe turi mu bantu bakurikiranwa cyane rero mu gihe ndamutse mfasha ka video nkagasha kuri Instagram yanje nkabona nk'abantu nk'igihumbi Instagram akino gihura katse bon naho ya mbere bayinyivye ni ya kabiri kuri abantu benshi abafollowinga ntugira ngo benshi mugabo bon ira abantu benshi ira abantu benshi. How gets kwa followers bangana?
2500 même 2500 eh kuri Instagram. oya iya mbere barayitwaye yari 17200 17200 barayigize yaragize ngo barayihakinze. urafise shisha mugabo nange nyarakurikirana cyane Iriko iraduga. abantu banje bankunda bankurikirana baze baraza kugira sport ngaha. baza baraza kugira sport ngaha barabona kunyura bazobona ko hari ivyuma vyiza hari nanje hari changement yambaye ko ku mubiri wanje Bege je ndabona umengo nta busereye wabisizemwo neza nashaka kubishiremo ubusereye uri kuragira sport unyonga gakinga ubigenza gute banda gufatire mikro cameraman adufashe. Nuko ndabona ibintu bimeze neza ni Hosy irakoze nta kindi kintu na kimwe none ngaho uzokora atari kunyonga no makinga bon oya nzogira n'ibindi byose uzobigira ibintu beze bibandanye bigenda neza iyi ni company twafata ko yatangujwe n'umu jeune akiri muto ariko aca ariyumvira ku baririmbyi yongera ariyumvira ku bamenyesha makuru wewe na Amipro babahisemo kugira ngo uze muraza kugira siporo nga Amipro bamutoye hageze je niyo bari kubimanira guca mvuga nti ndabasabye muhereze Amipro abari babanza funguze ararenze hanira ujye we bivuze iki ku gihugu bivuze iki ku bajene na cyane cyane ku bantu bakora ibintu nk'imu gaca agira ati sinkinde kwisangiza umuneze reka ndondere n'abandi bajene bagenzanje baze kandi yanabitoma yavuga ati nta vyinshi ndabakeneye ko ndakeneye hanini ntuze na visibility y'ivyo ndiko ndakora muga nabo nyene bunguka amagara. Bon je d'abord no banza nkamushimira kubera ko ni ikintu kitiyumvira benshi bigiye mu ndi hari ama gym menshi hari ama fitness menshi mugabo kugira yumvire ku bantu nkatwe d'abord afite ubwenge je niko novuga kuko ari muri business sivyo rero uri muri business niweza ko naho ashaka kuba aramutwa amamiliyoni menshi mugabo arakeneye kuyinjiza kandi naho azinjiza biciye ku bantu nawe rero ko azi ko abantu dufite abantu dushaka kumuronkesha ba bantu yifuza so ko yakoresheje ubwenge rero nivuga nosaba ko n'abandi bantu bafite amakampani même si ufise ikintu cyahata uyu nimba yafasha aba n'ubundi afata abandi kugira ngo muje henshi hashoboka ko ni benshi ko nibaza ko ni strategie ya marketing kandi agating iri important kuri business ni nabwa bumwe kandi buca bukomeza hagati y'amakampani ndetse n'abashikanijwe kure kubijanye n'ibinyamakuru basanzwe bakorera uzi nakindi mona norenza ko atari ukugusaba kugira message yohereje abakunzi bawe kuri silent abakunzi kuri Instagram ndetse n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusange ko aramaze kwinjira muri team ne kujya nyene cyaraheze banje tuno babwira nuko nabakunda cyane abandanya badutera intege bivuga rero n'abatwengera nabaca bagukunda cyane mvuge shavuye harimo kumbwira ko ukunda ubushavuye nawe bivuga neza imihari ndabakunda cyane vraiment abadusupportinga mu buryo canka mu bundi babandanye bongereza ingufu kubera ko turacabakeneye ntaho turigeza turacari bato cyane nkaje ndacari gato akabebe gatoya ukura mugabo waravuye ku ibere mugabo waravuye kuri bibero bon nibaze ko ndi mu wa mbere navuye muri maternelle gusa hariho secondaire hariho tusa ubu uri muri première année ubu ndi mu wa mbere so ndacari muto cyane ndashakeneye ubufasha bw'abantu mu buryo buca nk'ubundi rero babandanye badushigikira twese bashigikiye abaririmbyi bacu bashigikira abantu bari mu entertainment n'abara abakinyi ko nabo nyine bari mu entertainment abacafye abantu bose bafite impano mushije kora ko ntimuza haniye imana izoshikana bo cyangwa izoshikana igihugu cacu ko nibaza ko ni umuntu mbere guteza imbere igihugu cacu guteza imbere amatona y'abajene ko abajene nibo Burundi bwejo niyo bari menshi muri 2025 2030 zogatiyana amafuyo muri 2021 urumva rero bandanye bagira effort turahari ku bwabo comme ça dufashanye même kandi turabibutse ko uri umwana akura uri umwana akura yego vraiment ndakura cyane wahiriye hasi ukuntu nyene ndakubona tugahurira ahantu nkavuga tujya mwana gabashe bizohava biza muga mu nyuma byaragebeye no mu kunsumba nuko bisanzwe bimeze waransumvye igitugu cyakuza kirasumba umutwe hake niko bavuga kirasumba izosi cyarasumbye izosi uzi ndagushimire cyane ukanya waduhaye hanyuma reka tukoreke bikomereza ga sport cyane nawe urahejeje dagi nutera tugenda kugira ngo ndaguheza 50,000 yego nuko bisanzwe bimeze nshimire cyane abariko baradukurikira hano kuri kamera za Niosel TV mwamonye ari Hosy irakoze kino gihasinye contrat ya
nk'amezi 3 hano muri Please Fitness kugira ngo aziragiraho siporo agabanye inda hanyuma yameliyore n'ibindi tushobora kuba tutazi mugabo we ubwiwe arazi ko hari kigiye guhinduka ntiyayikunda mugabo agiye kuyimukundisha nta bindi navuze siporo nuko bisanzwe bimeze ndabakunda kandi cyane dusubire na cyane cyane ku bandi mugabo commentaire turazikeneye kugira ngo abo dutumbera cyangwa uzakoresha ibiganiro ntitubikurire mu mutwe mwebwe abo mukumbuye abo tubazanira bye bye.